ntawubura gushima uko biri kose. Uyu ni Nsengiyumva Cecile, eh, yaramarira, umunezero, agahinda, ibaza ibintu byose bicanganye. Ubonye umuntu wawe wari warabuze ukanezerwa, hanyuma ukarira no kurira bivanye n'ukuntu uba ubonye asigaye ameze yaronze kandi yagiye avyibushe, bikakorera kwihanganira amarira agaseseka. Wari waramubuze urababara, ariko uramwumvise uramubonye naho nyene urarize. Ayo marira sinzi ukuntu yitwa, nimba ari ay'umunezero, nimba ari ay'agahinda. Mundabire ukuntu yatashe ameze. Yagiye guca amafaranga muri Arabia Saudite ameze neza. Twarabwiye hano ko yaramaze ikiringo c'umwaka ata muryango w'umuzi, yari nta mafaranga ntaki. Hanyuma narabahaye inkuru hirya y'ejo nkibaha, naciye ngaruka ndabaha iyindi nkuru ko turose amakuru yuko ivyiwe nyene vyamenyekanye, ahubwo ari mu nzira yo gutaha vyihuse mu munsi umwe. Nje nakora inkuru mwana bivuga ati uyu muntu muri mwarabuze nyaboneka, Imana yarafashije, hariho abamuvugiye canke abamenye ikibazo ciwe hanyuma baramufasha. Twe twamufashije kubera ko twe twagiye kubitangaza, tuje tubwirwa ko ahubwo dosiye yiwe igeze ku musozo agira atahe. Mugabo urumva twashitse kubamenyesha ko agira atahe, kuko abariko baratabaza bariko baduha ama audio wari umuryango wiwe, umugabo wiwe, nimba atari musaza wiwe Murantunga, nawe ntiyarazi ibibazo ukuntu bimeze. Urumva procedure uko yagiye kose yaratabaje, igihe kirarengarengana, umwaka urenga, namwe muravyumva, gushika naho arindagera muri procedure yo gutaha agasubira mu Burundi, abiwabo batabizi. Baja gutabaza rero, hanyuma twe tugiye natwe kubaza kubabijejwe, bashaka tubwira ko babikoze mbere ahubwo n'itike y'indege yo ayifise yo gutaha. Ariko murabona ukuntu atashe ameze, ntimugire ngo ndatukanye, umuzimu vraiment. Uravye ku ifoto y'ukuntu yarameze bwa mbere n'ukuntu ameze, bumva umuryango ngo umwana wacu, umwana wacu, umwana wacu, barira vraiment bamugwa mu nda, babura naho bafata kubera ukuntu yonze. Bino bintu birababaje, birababaje. Aya n'amakosa jewe nta kubakoresha. Abakoresha bari imice kubiri, hariho imice umukoresha w'umubose w'umwarabu n'umukoresha yamurungitse ku kazi. Burya umuntu wamurungitse ukamukurikirana ugatuma urandika aka message, ntashobora kumera nk'uko bagenda here. Jewe nabwiza ukuri, aha jewe ndi Daniel Mugisha, nukuri nirirwa ndandika message nandikira abarabu, sibyo? Aha ndaberetse message zicara bo nandika, mwe mutwenga mukumirwa tutazanazinanye message gusa bayibonye baca hano nabona message nkasanga ndabereka kurenga, baca bajugumira. Reka ndabereka nk'akarorero, sinobona nazinga hejuru, aturabe ndabiri hafi. Okay, reka ndabereka akarorero nkaha. Nk'isi message henda bakarorero, nk'izi ni message nandikira aba boss, kubera yuko baba bafise donc umuntu ambira ingorane afise, je nkashanyira nkabandikira aba boss ngaba, sinzi ko mubibona neza. Izi message bandikira namandikira mu Congereza, nkamwandikira no mu Carabu, nkavuga ati uwo muntu afise ingorane zinizi, ifu ko mumufasha akavuma izo ngorane. Singwi umuntu witwa Tuyisenge Elize nandikiye wejo wafashwe ejo aja gufungwa. Uyu ni umwe, reka ndabe ko nabona nk'uyundi. Uyundi nguyu, sibyo? Nguyu. Uyu n'uyundi nandikiye. Ndiho ndereka hamwe mugabo. Ni benshi bafise. Umuntu Esperance. Singuyu.
ubu nandikiye umugose wiwe, turanaganira turanahamagarana, urumva turanahamagarana kubera yuko ivyo ndiko ndamubwira aravyumva. Umuntu turacatinga, ivyo ndiko namwandikira akansubiza. Abana bo gasi babi iyo Kristo batinya nese nguyu karabereke neza mbwira nko ndababesha. Uyu je naragiye ndamwandikira ndamubwira ikibazo. Bino bintu biranangora mu abantu bitwara umwanya munini. Nkamwandikira ubwa mbere icarabu. Cyapanze ubone neza ndabereke. Nkamwandikira icarabu agisomye nkaca ndenza ko icongereza. Nabo akanyishura, hamwe ko yanyishuye. Turacatinga ndamubwira ibibazo by'uyu muntu byose ukuntu bimeze byose, nkamwishura kagirane gushika naho dusezerana neza. Urumva urabona ko bintwara n'umwanya. Twavuye mu cyarabu tuja mu congereza twandikirana, tunasezerana neza, ibibazo birakemuka. Urazi nk'ubu ikibazo cari kihari, reka ndamubwire. Ubu yari afise ikibazo cyo kundikira amafaranga umukozi wiwe akavamo amafaranga makeya, kandi akabikora namurenganya mu bundi byo kumugurisha kumugurira amayinite, akamugurira ngo amavuta. Genda namuganirije nabwiye ati none mwebwe umukozi mwamuguza ngahe? Naje nabanje nabwira ibibazo uwo muntu afise, hama ndamaze ati none umukozi mwebwe mwamuguza ngahe? Hanyuma arambwira, ndamubwira ati none umukozi wanyu umurungikira amafaranga adakwiye mu buryo ubu n'ubu n'ubu. None nk'ubu ubona hamwe yozo toroka, kuko urazi ko batoroka kandi sinagomba gutoroka mu ngoma ndabikubwira. Ivyo byose bimurengera agatoroka, wowe niho buhomvye. Umuntu adafise umutima wo gutoroka kubera iki udashobora kwinjira ngo umugaburire neza, umugurire amavuta, umunezereze, akora akazi neza, kuko ivyo bintu bimwe bakorera nivyo bituma baca batoroka. Amafaranga arayakorera yanayanaye. We kuri umukire uwo ko ari masikini, ubona umurengereje ko 200 ukamurihira kugira ngo watora yakwiye mu Burundi, wohombiye. Nariko mvugana nande n'umukobwa w'umubosi, kuko umubosi we ntarazi icongereza, ntanye muri cyarabu hamasha ama telefone tuvugana mu congereza. Hanyuma aranyemerera avuga ati turamugira basi atora yakwiye, kuko amafaranga yatora ntiyakora na 2000. Kuva ducatinga icamurungikira amafaranga amurengereza ko nakantu zeye, acambira ngo kandi bangura amavuta yo kwisiga. Urumva ngo anyambaza ngo uwo muntu we yakuvugira ngo wahehe, ngo nuwo muri human right, ngo nuharanira agataya kazina muntu. Uje nabwiye ko ari umuntu nyene ngo adufasha basi. Nubu arandamutse nkamuramutse, abafise amatsiko yo kuzomenya azomenya gute ko nibikunda. Mugabo gusa kuganira nk'uwo muntu uyu nakanda bahaye si umwe ni benshi. Ndafata umwanya y'umuntu antumbereye nkabaganiriza, mpaye nimero za bose ziwe. Tutumvikanye hariho n'abatukana, nkababwira ati tuzoca mu mategeko mu butungane, tuzoguhamagaza uze kubisobanura, kuko uwo muntu ufise si igikoko n'umuntu. Taturuka mu muryango, kandi umuryango nyene nkuko nawe uri mu muryango ngaho afise abana, nanapfuye byogenda gute? Tiko mubafata nk'ibikoko. Numuganiriza neza ugasanga byumvise. Haya basi nagenda bwiye ko rero ari byiza ko muza mubika fotokopi za passport zanyu, inimero za bose zanyu mukazibika mukazisevinga hakiri kare, kuko ari bako ma telefone bikabagora. Nerekeza ku musozo uyu Nsengiyumva Cecile amerewe nabi, kandi ari wabo ubashaka ko muza mumufasha. Nagize ide icyumviro, ndavuga ati mwebwe ko dukunda kubana ngaha rero
muze tuje inama tuzokore groupe tuzokore groupe abantu batashe mu buryo umuntu umwe adashira ku nk'igihumbi uwo muntu duje dushaka nimero yiwe muca muza mushaka nk'igihumbi bitanu 10 isorosoro igwiri yigiye nimba ndabuciye neza hanyuma mukamufasha mukamusapotinga turi nk'abantu nk'ubu dafise groupe turi abantu igihumbi n'indi turi igihumbi 200 izo groupe tugiye dushiramo igihumbi tukafasha umuntu ntumva ko twoca tuba amafaranga menshi tukamuha igihumbi nta byo kumuha menshi igihumbi ubushoboye bitanu sava tukatumuha turanka igihumbi ntumva ko tuca mu miliyoni ugaca umufasha gishikayo kurya no kwivuza kandi igihumbi ntawe utogitanga igihumbi cyo kunanira koko reka dufate basi 2 canke 5 ibihumbi 10 iki kintu nimwumva yishoboka mwandike muri commentaire tugire groupe yihariye no kuri kuko today is me tomorrow is someone uyu munsi ni jewe ejo ni wewe canke ejo nujya ejo ni wewe sindabifuriza ibi murabizi ko ndabakunda kandi icyumviro ndakigize kubera ko abantu bazabambwira ngo ntiwatashe mu buryo agaca avuga ngo ni mumfashe kandi birumvikana ndibuka igihe twigeze gufasha uburaho byaragenze neza kandi nta groupe yari hari nibo bayikoreje turanda yipartage abashaka bamufasha rero kubera ko tutazi iki cy'umunsi uvyara mw'abantu mwe burya hatashe batanu ubataha igihumbi ukabitsamo 5 hozogira igihe nawe utaha niyo utobugwaye bakakwiba nko mu ndege canke bikagenda nabi ukavuga ati nukuri James ingorane nezi mu Burundi ni mumfashe tukagufasha aho nk'uwigeze gutaha basanga parcelle barayimutwaye bakamusaba amafaranga kugira ngo ayikurikirane arayabura nka munota wa nyuma kandi parcelle yarayitsindiye kubera yuko yarose ubufasha ikindi cyumviro ngize rero nimwabona mu bishoboye ndashobora gushaka groupe amafaranga ntazigera aca mu ntoke z'umuntu uzotaha tugomba gufasha niwe azovugiramo akaduha nimero tugashirako yari mikashi cyangwa kashi tukamufasha Jeje mu screenshot muri groupe ivyo bintu byo barisaba cyane kandi nzoca ndigira groupe sinoisha muri zya zindi uko harimo n'abantu batari muri Saudi ariko n'abatari muri Saudi yiga mu bufasha hari kibazo se no ntashana hajya vraiment nta kibazo kuko izi groupe dufise za Saudia-Burundi nimero 1 na nimero 2 zirimo abantu bari igihumbi vraiment murumva ko turi abantu benshi tumufashije niyo bari abatari badashobora gufasha twese ntiyobora ni miliyoni n'inusu ubyede miliyoka hanyuma gaca abaripanga rero n'icyumviro ntari bwagire ariko mugabo uwo kumva bishoboka twobiraba tukabikora murashobora kunyandikira muri commentaire ku nimero zanje mukambwira ati icyo cyumviro Dani nico canke sico dusanze ari cyo tugaca tugikorera ko twagikoresha hanyuma tukaraba yuko twoza dufasha abashiki bacu bene wacu batashe kuri neza wigire ntawuzi vyejo kuko niyo wagira ushaka kuyarunda hanyuma Imana ikaguhamagara utayari nawe ntacyumva hosha wungu abantu ntabwishimba kubabwira rero usibye gushimira Imana ko uyu Cecile Nsengiyumva yageze muhira nubwo ameze nabi umuryango wiwurira ariko mugabo yashitse amahoro bamguye munda cane banezerewe murakoze hari abantu benshi mwandikiye mugomba ko ndabafasha imihangane nzobafasha ejo itariki 10 uyu munsi ndarushe cyane ngomba njyame nduhuke murakoze